umunyarwanda wari umunyemari Kabuga Felicien yari yitabye bwa mbere umucamanza w'urwego rwasigariyeho urukiko mpanabyaha mpuzamahanga rwari rwashyiriweho u Rwanda TPR irahe mu Buholandi. Kabuga aregwa ibyaha bya jenoside n'ibyaha byibasiye inyokomuntu. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Venuste Nshimiyimana yakurikiranye iyi nkuru. Felicien Kabuga ufite imyaka 85 yitabye urukiko bwa mbere yicaye mu ntebe yunganira abanyantege nke kubera icyorezo cya COVID-19. Yari yambaye agapfukamunwa kandi ari inyuma y'urukuta rw'ikirahure. Umucamanza Ian Bonomi yavuze ko ukwitaba urukiko kwa Kabuga kugamije kureba niba Kabuga azi neza ibyaha aregwa kandi akagira umwanya wo kuvuga ko abyemera aramutse abishatse. Yavuze kandi ko gitegereje raporo y'abaganga yongera kuyakozwe n'abafaransa mbere yuko Kabuga yoherezwa irahe. I am still awaiting a final report on the medical assessment. Kugeza ubu ndacyategereje raporo ya nyuma yo kwa muganga izoherezwa ku rugereko mu gihe izaba imaze kunonosorwa. Mu cyumweru kimwe iramutse itaraboneka, turifuza yuko greffier yaduha ubusobanuro icyo gihe kugira ngo atumenyeshe neza igihe iyo raporo izaboneka. Iyo raporo nimara kuboneka, ubwunganizi buzagaragaza ibibazo byo kumenya niba hari ibindi bizamo byo kwa muganga bishobora kuzakorwa hakurikijwe ingingo ya 84. Umwunganira mu mategeko umufaransa Emmanuel Altit yabwiye urukiko ko Kabuga Felicien ananiwe ko nubwo bwose yabonye inyandiko y'ibirego mu Kinyarwanda yifuza ko byakongera gusomwa. Ibyo byakozwe n'umwanditsi w'urukiko Abubakar Tambadou. Umucamanza Ian Bonomi yabajije Maître Altit niba uwaburanira yemera ibyaha byose. Maître Altit yashubije ko yabiganiriyeho na Kabuga agahitamo kutagira icyo avuga. This is something that we discussed earlier on. Nabiganiriyeho nawe mu kanya, naganiriye na Kabuga mbere yuko dusobokora, ahitamo kudasubiza. Bityo rero ndagira ngo ibyo yavuze ko adashaka gusubiza ari ukuvuga ko atemera icyaha ku byaha byose aregwa hashingiwe ku ngingo 64 igika 4 agaka 4 y'amategeko agenderwaho mu iburanisha of the rules of procedure and evidence. Perezida w'urukiko yasabye umushinjacyaha Serge Bramet kuvuga aho agize ategura urubanza, akavuga n'igihe ruzatangira kuburanishirizwa. Tumumve. We intend to nagira ngo mbabwire ko iyi nyandiko y'irego yahinduwe, tukaba twitegura kugira ngo tuzagabanye ibyaha aregwa. Ibintu tuzahindura tuzabibamenyesha bitewe n'ukuntu tuzasuzuma ibyo tumaze kugeraho. Ubu ngubu turi mu iperereza. Umushinjacyaha Serge Bramet yavuze ko urubanza ruzarangira nyuma y'amezi 6. Umucamanza Ian Bonomi yamusabye ko inyandiko y'ibirego yagirwa ngufi, urubanza rugatangira vuba hitawe cyane ku buzima bw'uregwa. Uwunganira Felicien Kabuga mu mategeko yifuje ko raporo y'ubuzima bwe yaboneka vuba. Abwira perezida w'urukiko ko ubuzima bw'uyunganira bugomba gushyirwa imbere mu byemezo bifatwa, kandi ko iyo raporo yabafasha gusaba ibintu bibiri. Icyambere ni ukuba yasaba ko hasuzumwa niba Felicien Kabuga ashobora cyangwa se adashobora kuburanishwa kubera intege nke. Icya kabiri ni uko yasaba ko arekurwa by'agateganyo. Felicien Kabuga yagejejwe irahe mu mpera z'ukwezi kwa 10 avanywe mu Bufaransa aho yari afungiye kuva yafatirwa hafi y'umurwa mukuru Paris mu kwezi kwa 5. Biteganijwe ko azaburanishirizwa Arusha n'urwego rwasigariyeho urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwakiriweho u Rwanda, ariko abamwunganira mu mategeko bakomeje gusaba ko biramutse bibaye yaburanishirizwa irahe mu Buholandi. Venuste Nshimiyimana, Ijwi ry'Amerika, Londres. Venuste Nshimiyimana, urakoze. Bakunzi ba radiyo Ijwi ry'Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira: Radio Communautaire La Voix de Mikeno
ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7, Radio Ngoma ya Mani yo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8, Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4, Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.0. N'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.9. Ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru. Umunyamabanga mukuru wa ONU arashima ko mu Burundi ibintu birimo bisubira mu buryo nyuma y'imvururu zadutse mu mwaka wa 2015. Antonio Guterres yabibwiye akanama gashinzwe umutekano ku isi ka ONU kuwa kabiri. Nubwo biri uko ariko ONU isaba leta y'u Burundi kugarura umwuka mwiza hagati y'impande zari zishyamiranye muri politiki. Inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika uri i Kigali mu Rwanda, Pierre Claver niyo nkuru. Abategetsi b'u Burundi uhereye ku mukuru w'igihugu yaheruka gutuma intumwa idasanzwe y'ishirahamwe mpuzamakungu ONU muri Afurika Bintou Keita ko hageze ko ikibazo cy'u Burundi kiva ku rutonde rw'ivyigwa buri mezi 3 n'akanama ka ONU kajejwe umutekano. Umukuru w'igihugu ahari Evariste Ndayishimiye yamwijeje ko inyuma y'amatora yabaye mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka kw'ibintu byahindutse, ko amahoro n'umutekano byagarutse, ndetse ko n'impunzi ziriko ziratahuka ku bwinshi. Mu nama yabaye kuri uyu wa kabiri i Geneve mu Busuwise, umunyamabanga mukuru wa ONU asa n'uwishuye ayo makenga. Igisata kijejwe kumenyesha amakuru ca ONU cabwiye Ijwi ry'Amerika ko Antonio Guterres yamenyesheje muri iyo nama ko ikibazo cy'u Burundi coguma ku rutonde gushika mu mpera z'umwaka uza wa 2021. Guterres yavuze ko inyuma y'ico kiringo azoba yavuganye n'inzego z'u Burundi ingene ibiro by'intumwa ya ONU muri ico gihugu byoba byasubiriwe n'urundi rwego rwumvikanywe ko. Ico bikoze umunyamabanga mukuru wa ONU arashima ko inyuma y'amatora yashikanye Perezida Evariste Ndayishimiye ku butegetsi ibitari bike byahindutse. Kubwa Antonio Guterres icambere kivyerekana nuko ayo matora atabayemo imvururu nk'izabaye mu mwaka wa 2015, ko yagenze neza mu mahoro n'umutekano, kandi ko abayegiyemo bose bemeye ivyavuye mu matora ndetse bakemera no kuja mu nzego zayavuyemo. Yerekana ko abashinga amateka b'umugambi SNL utavuga rumwe na leta bari mu nama nshinga amateka, ukaba ufise n'abashikiranganje muri leta. Gusa aha abatavuga rumwe na leta bo bose ko babibona. Terence Manirambona avugira uwo mugambi SNL wagize kabiri mu matora heruka yabwiye Ijwi ry'Amerika ko uwo mugambwe utigeze wemera ivyayavuyemwo, kuko kuri we amatora yibwe uwo mugambwe ugahabwa amajwi make. Naho biruko umunyamabanga mukuru wa ONU abona ko akiri byinshi byo gukora, cyane cyane kugarukana icuka ciza ca politike hagati ya leta n'abatavuga rumwe nayo, hamwe no kubahiriza agateka kazina muntu. Antonio Guterres abwira Burundi ko ivyo vyogarukana ituze mu gihugu, akishimikiza ko abarundi benshi bifuza iryo tuze n'impinduka nyakuri mu gihugu. Antonio Guterres yijeje kandi Burundi ko ONU yiteguriye gutanga uburyo bwose bukenewe kugira ngo gwaruka rw'imbonera kure zegamiye umugambwe uri ku butegetsi rukunze kwagirizwa amabi atandukanye rushigwe mu migambi y'iterambere. Uwo munyamabanga mukuru wa ONU abona ko ubwo gwaruka ubu atamabi menshi rucagirizwa, agashima ko hari na bamwe muri abo bahanywe mu minsi heze kubera ibikorwa byo guhohotera agateka kazina muntu. Gusa naho umugambi SNL uvuga ko hakiri agahaze, kuko wemeza ko abanywanyi bawo barenga 100 bafashwe bagafungirwa ubusa n'ubu bakaba batararekugwa. Mu gushiraho ico cuka ciza uwo mugambwe usaba ko abo banywanyi bawo borekugwa. Mu nama y'akanama ka ONU kajira umutekano, Antonio Guterres yijeje Burundi ko ONU yiteguriye gufasha kugira ngo habe ibiganiro biteguwe no Burundi bigahuza imigwi yose ifise kivuga mu gihugu kugira ngo agahengwe kagaruke. Ijambo rya Guterres rije nyuma y'aho mu kwezi kw'icenda uyu mwaka intumwa idasanzwe ya ONU muri Afurika Bintou Keita agiriye muri ico gihugu arongoye umugwi wari ugiye kwirabira uko ibintu bimeze inyuma y'amatora. Bintou Keita yasize abwiye Perezida Ndayishimiye ko ONU igiye kunagura imigenderanire n'ico gihugu mu ntumbero y'ineza y'abanyagihugu. Ntawureka kwibutsa ko hari umugwi wa ONU ukora amatohoza kwihonyangwa ry'agateka kazina muntu mu Burundi uheruka kongerwa ikirengo c'umwaka wose kugira ngo gumugira amatohoza muri ico gihugu. Pierre Claver niyo nkuru, Kigali ku bw'Ijwi ry'Amerika. Pierre Claver niyo nkuru, ndagushimiye kuri iyi nkuru.
nshuti z'ijwi ry'Amerika, uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi ry'Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.